ijambo nyamukuru mfise niryo gushimira Imana kuko nanje ndabona nk'indoto ibitangaza Imana ikora birarenze gutahura ku bwenge bw'abantu. Bwa mbere ndashimira Imana ko yaduhaye ico cyumviro konge kadufasha kaja mu ngiro kandi kigatera kije imbere. Nakanyamuneza nanje kubona nitwa nyokuru tate uko yabivuze w'abarundi ndetse n'abanyamahanga. Abana gushika no munsi dufise n'abana indwi kandi abana bavutse ku banyamahanga. Ico shimira kandi Imana cyane nuko umwe muri bo Imana yarahamagaye utwana twa mbere yari yibungenze hanyuma uno munsi kaba yamuhaye yamushumbushije abandi bana babiri. Ico cyose ndagishimira Imana ko ataje kumara marira ngaha anye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Imana yaciye imwirura iramuha uduhasa turiteze n'abandi bana. Rero ikintu gishinga ntahe gikomeye igishinga ntahe cekana ko mu Burundi Imana ihagendera kandi igashoboza abo yahaye ubumenyi butandukanye. Naje mboneyeho gushimira no gukeza Dr Gilbert na equipe yose bakoranye no gukeza ivuriro Polyclinique Mugira neza kandi no gukeza n'abaganga batandukanye bage baraza kudufata mu mugongo na cyane cyane no gukeza n'ivuriro rwa Karete ni mu banyamugisha kandi baritwararika abana baritwararika abavyeyi abanyamahanga abarundi. Ivyo byose nivyerekana urukundo Imana iguma itwigisha iguma iduhushurira na cyane cyane gukora umwuga nka vocation gukora umwuga utariko uca mahera utari umucangero kuko abanye akanyamuneza batahanye bazogasabikanya kwisi yose nkuko bariko barabivuga kugira isi yose ibimenye. Hama ikindi shimira Imana nuko hariho n'ubundi muvyeyi yibarukiye muri Cameroon. Umugabo yasamiye imbanyi mu kibimba. Umugabo we ava muri Chad umudamu ava muri Centre Afrique. Rero nicerekana yuko Uburundi ari inyenyeri kuramurikira Afrika kandi imurikira n'andi makungu. Turiteze ko no hakurya ya Afrika badashaka kuza baje bitura Dr Gilbert n'abandi baganga basanzwe bakorana ndetse bitura na Mugira neza kugira ngo babone ivyiza Imana yari yaranyegeje ngaha mu Burundi. Rero ndabashimiye cyane ukuntu bihanganye hajya kumara imyaka 9 utari mu kibondo. Hariho abaca bihebura ati ntibigushoboka ariko imbere y'Imana nta kidashoboka. Uno musi rero ninyishu kuri abavyeyi ninyishu kuri twebwe natwe tukibitangura na Dr Gilbert. Ibitangaza twaravyizera mugabo ntitwari bwabone iyo dutera tuja mugabo turabona iyo dutera tuja. Ndahamagara rero abarundi bose abarundi bafise ico kibazo c'ubugumba ndetse n'abanyamahanga bafise ico kibazo c'ubugumba yuko Polyclinique Mugira neza yabaziye ko nk'inyishu kuwihanganye kandi mpamagariye n'abagabo kubera kenshi na kenshi iyo habadutse ico kibazo c'ubugumba ubabona ko umukenyezi ariwe adashaka kwibaruka ariko bategeza kugenda kwivuza bose kugira barabe aho bihagaze. He nabo batore umuti hakiri kare bitarashika ku bintu nyene by'ubuhinga bwa none bukomeye.